Shalom, shalom. Ndabona mukije mwese nizira ko muguwe neza aho muri hose. Ndonge kandi kubakira mu kiganiro intaye y'ukuri cyo kuri uno munsi wa kane. Mu kiganiro intaye y'ukuri cyo kuri uno munsi wa kane dufise ikintu kidasanzwe tugira tuyageko kandi nizera neza ko novuga ati kiza gukora ku mutima wawe kandi azi neza ko mpemuyera aza kuvugana nawe na cyane ko Imana yatugiriye ubuntu yaduhaye uno mwaka udasanzwe kugira ngo dushobore kubamwo. Dawidi yanditse aravuga uno munsi mwizora yamaye kugira ngo ndawubemwo ndawunezerererwemwo. Rero nimba Imana yaraduhaye uno munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo aho muzokandagiza ibirenge ndahabahaye. Urashobora gukandagiza ibirenge mu mwaka wa 2025 ariko ntumenye ko wawuhawe bigatuma ugenda wibaza yuko ugendana ubwoba ugendana ibicanke biriya. Rero uno munsi hari ikintu kidasanzwe tugira tuyage kandi nizera neza ko kiza gufasha ukwizera kwawe ku bufasha bwa mpemuyera. Ego rero ikintu tugira tuyage ko kuri uno munsi ni ubugombe bwawe bubuze, ubugombe bw'Imana bubuze mu buzima bwacu. Turashobora kwiyumvira ubugombe bw'Imana bubuze kubera iki, ariko reka ubwa mbere na mbere tushake ikintu bita ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana ni ubwawe ku buzima bwawe. Wowe uri umunyeshuri, wowe uri umumama, wowe uri umupapa, wowe uri umugabo, wowe uri umusore wizeye Imana kugira mariage, wowe uri umukobwa aciteza Imana ko amugirira ibitangaza ibicanke biriya, wowe uri umumama wifuza kuvyara, wowe uri ufise vyinshi. Umuntu wese yamafise ibintu yiteze ko Imana imukorera, ariko none ubugombe bw'Imana nubwa tugiye gusoma muri Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko nzi imigambi ndabafiseko ni imigambi y'ubwiza. Cyo tumenye ko ubugombe bw'Imana iyo buja hose ku buzima bwacu ego turashobora kwa tutabitahura, ariko ubugombe bw'Imana bwama ari bwiza. Rero tugiye kuraba muri Matayo igice cya 6 igihe Yesu yakarabwira abigisha arababwira ati rero iyo musenga mubwire Imana mubwire ngo ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mwisi nkuko biba mwijuru. Tushaka kwiyumvira ati none ikibazo tushaka kwiyumvira ni kwibaza ati none ko Imana ni nyene novuga ati mushobora vyose, ishobora vyose. Imana irashobora kuzana ivyigomba ku isi ikabizana twese tukabibamwo atawurinze kubisengera kuko irabishoboye. None hari ikintu twese turazi ko Imana ari mushobora vyose, ishoboye vyose, ariko Imana Yesu abwiye abigishwa babwiye ati yo musenga mubwire ngo Imana izana ubugombe bwayo ku isi. Iki kintu turashobora kucyumvirwa bati none kubera iki Imana idukenera ko tuzana dusaba ko ubugombe bwayo buza ku isi kandi ishoboye vyose, kubera iki itabikora? Ariko hari impamvu. Ijambo ry'Imana ugiye gusoma muri Zaburi 115 ku murongo wa 16 ravuga ngo amajuru n'amajuru y'Uhoraho ngo ari kisi ariko isi yayihaye abana b'abantu. Iki kintu kirakomeye. Uno murongo sinzi ko mutahura nkuko ndawutahura. Umurongo uvuga ngo amajuru Imana, donc amajuru n'amajuru y'Uhoraho ngo ariko isi Imana yayihaye abantu. Bisigura ngo kuri nosi novuga ati umuntu atanga autorite, kuko nimba novuga ati parasera ari iwawe, umuntu ashaka kubaka mu parasera yiwawe uramuburuhusha, kuko nta muntu ashaka kwaduka yavuye ngo agira yubaki wa oya. Mu bisanzwe ugiye kuraba nibarabara bagira bagyubake bategerezwa kukugisha inama, kuko ni iwawe barabiza ahantu burya harakwegukiye. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo isi Imana yayihaye abantu. Rero nimba hari ubugombe bw'Imana twabubonye. Imana irashaka ko ifise ubugombe bwawe, Imana irashaka ko ifise ubugombe ivyo gushakako, ivyo ishaka kugukorera, ariko ivyo bintu birashobora kudashika mu buzima bwawe kubera ko wewe utagize novuga ati utayemereye, utavuze amen. Na niyo mpamvu yo dusenga turasenga tuvuga ati amen bibe nkuko ugomba bize, kuko kuvuga amen nukwemerera Imana yuko ikora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Rero Imana nk'akarorero urashaka kuvuga ati ngo ya Imana novuga ati ikora ivyishatse. Ego Imana ikora ivyishatse, ariko hari ibintu bimwe Imana yarekeye abantu. Nk'akarorero hari abantu no munsi batarakizwa. Nimba utarakizwa ucu twandikira kuri zinemero ubona nga kugira ngo dushobore kugufasha. Rero nakarori nagira ntange nimba hari nk'abantu batarakizwa uno munsi kandi umuntu apfuye aja mu muriro, Imana iramukunda. Ego Imana irashaka kumufasha. Ego none kubera ko Imana itamukiza kandi navuga ati ishaka kumufasha ikamureka akaja mu muriro, ni kubera ko
Imana yaramuhaye ubushobozi bwo guhitamo. Umuntu arashobora guhitamo guhamagara Imana, Imana ikamufasha, kuko ubugombe bw'Imana buriyo, ariko ubwo bugombe bw'Imana burashobora kudashika mu buzima bw'umuntu kubera ko umuntu atahisemwo guhamagara Imana. Na niyo mpamvu duhamagarirwa gusenga muri uno mwaka. Nimba ushaka kubaka umwaka mwiza, nimba ushaka kubona ibihe bidasanzwe muri uno mwaka, iga gusenga, hamagara Imana, ubwira ati Imana, ubugombe bwawe, ivya bindi wategura byose muri uno mwaka bibe. Urashaka kumenya ati none birashaka gushika, umuntu akaba afise novuga ati Imana ikaba yaramuteguriye ikintu mugabo ntigishike cyane gose. Nk'akarorero, Abisirayeli Imana yabateguye, ugiye kuraba muri promesse, mu masezerano Imana bagiraniye na Aburahamu, yamubwiye ati okay, rero kwa wasinziriye uzoja mu bugaragwa imyaka, muzoja muri Egiputa, bazobayo mu buja imyaka, bazoba mu buja imyaka 400. Ariko ugiye kuraba muri kuva igihe bavayo bamaze imyaka 430. None iyo myaka 430 kubera iki Imana itacivuga ati okay 400 yakwiye. Ubugombe bw'Imana kwari uko Abisirayeli bamara imyaka 400, bamarezeyo imyaka 400 gusa. Ubugombe bw'Imana yuko bamara imyaka 400 vyari bikwiye ko bavayo, ariko abo bantu ntibagomyeyo, ntibavuye imyaka 400 iheze, barabandanije barabaho umwaka umwe. Bisigura ngo uwavutse barahejeje igihe cyo kubayo yarabweze ku myaka 30 bari mu bucakara, kandi Imana yaravuze, ariko bibandanya uko nyene. Ariko ugiye kuraba igihe hamagara Mose, Imana yavuze ati numvise amarira yabo, numvise ugutakamba kwa. Hari igihe umuntu ahaguruka agasenga akavuga ati Imana, ibino bintu ndakeneye ubugombe bwawe bube, kuko ubugombe bw'Imana burafatanye n'igihe. Imana yashobora kuba yarateguye ati wewe rero muri 2024 utegereza kuzoheza waragize mariage, novuga ati ukaguma nyene widoga mu bana, ariko ntuhamagara ubwo bugombe bw'Imana kubaho. Urashobora ko 2024 yagusinze, ariko muri uno mwaka ni igihe cyo guhaguruka nk'abana b'Imana tukavuga ati Imana, hari icyo wavuze ku buzima bwanjye, ubugombe bwawe bube, kuko Imana nimba yaravuze ati nzoguhezagira, hari igihe yabigeneye. Ico gihe rero nikidusimbe. Ni navyo vyashikiye kandi igihe Abisirayeli bari mu nyagano. Daniel yaragiye gusoma ibitabo, asanga Imana yabateguriye ko bazohamara imyaka 70 gusa, ariko igitangaje nuko imyaka 70 yaraheze mukababandanya bariyo. Daniel amaze kubibona ati oya, ubugombe bw'Imana ngaha tuzohamara imyaka 70. Ego urashobora kuvuga ati nari maze iminsi mu bukene, ko ubwo bukene hamagara ubugombe bw'Imana, kuko ingorane yo kudahamagara ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe nuko nutahamagara ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe, hari undi muntu azovuga ubugombe bwa Satani ku buzima bwawe. Birasanzwe, hari nk'umuntu muhura akakubwira ati wewe ngujya ngo ntaca azovamo, wibaza ngo avuze iki? Kuko Imana yakuremye mu buryo budasanzwe, yarakwiyumviriye ko ntiyadukije. Rero nimba Imana yakuremye mu buryo budasanzwe, yakuremye kugira ngo uzovemo ikintu kidasanzwe. Giye gusoma muri Zaburi 127 havuga ngo umwana ni impano iva ku Mana. Imana yatanze impano ku isi, ntiyari gutanga ku isi kandi yatanze impano ku banikunda. Ntiyari gutanga impano wewe ataco wotumarira. Bisigura nimba yaragutanze ni kubera ko hari ikintu kidasanzwe yari yarateguye muri wewe, kiri muri wewe. Rero uri w'agaciro kadasanzwe. Rero kacuhura n'umuntu akakubwira ati we ntacu uzovamo, ajeje kukuvugisha, ajeje guhamagara ubugombe bw'ikindi kintu, ajeje guhamagara ubugombe bwa Satani ku buzima bwawe. Kuba ataco wovamwo n'ubugombe bwa Satani ku buzima bwawe, ariko tanga uruvuga ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe. Uhamagara ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana ni iki jambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Uno mwaka rero nta guceceka, turahamagara ubugombe bw'Imana. Mu mashuri, nimba uri umunyeshuri, ja mu mashuri yawe bati ubugombe bw'Imana, ndahamagara ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana biri clear, rivuga ngo tuzoba umutwe ntituzoba umurizo, tuzoba b'imbere ntituzoba b'inyuma. Ubugombe bw'Imana mu mafinance, ubugombe bw'Imana mu muryango wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo izere Yesu urakira nabo mu nzu yawe. Nimba uno musi ufise umuryango, mufise ingorane mu muryango, ukaba warizeye Yesu, inkuru nimwe nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wizera Yesu ugakira, apana gukira wowe wenyene gusa, ariko ugakira nabo mu nzu yawe. Rero ndabashimiye cyane. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu Intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi wa kane.
rino jambo ryatubwiye ati duhamagara Imana. Iki ni gihe cyo kutanuma, turahamagara Imana mu burere bwose dukeneye kubona ubugombe bw'Imana. Imana ntinezereye yo kubandanya muri ako kaboregwe urimo canke muri ivyo bindi bintu byose nawe nyene uraba ntunezererwe. Oya, hari ubugombe bw'Imana, nuko ivyo bintu bivamo. Imana ntishaka kuhona, nawe nyene uravyiyumvira ukavuga ati vraiment ndakeneye gukizwa, ariko ukumva umenga kuko peut-être ko hari sokuru canke hari mu kisekuruza ca sekuruza hariya mu gisekuru ugasanga hariyo nk'umuntu yabatanze bati aba bantu biwacu bazokwicwa n'akaboregwe, ukabibamwo ukavuga ati sokuru yaraboregwa, papa yaraboregwa, nanje navyisanzemwo. Iki ni gihe cyo guhamagara ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana nuko winjira muri Kristo, umaze kwinjira muri Kristo amasezerano y'Imana yose akacaba ego. Naturangirije ikiganiro na Musa. Ndabashimiye cyane kukanya mwashoye kuduha kino kiganiro, kikaba cyagufashije. Ndabasavye mugisangize abandi kugira ngo gishobore gushika kure. Rero ndabashimiye ku bw'akaryo mwashoye kudutiza, naho butaha ibihe vyiza.